aka kanya ni waba uramaze kuhagera byari nakubujije jembe none ntimumaranye na kabiri ngo agomba kurongora abakobwa b'ubu mwabaye gute aho ubona ko karakubesha bikijije ko agomba kurongora jewe nkiri musaza wawe ntuzopfa uvuye ngaha n'umunsi n'umwe ugiye kurongorwa kandi ukabuzi ko nonse nkagusigira bobo bwa mbere n'ubwa nyuma subira kumva iryo jambo mu kanwa kawe Byose nibaza ko muhira ari kibazo dushima Imana ko n'abavyeyi banje bakwishimiye muhire ni bukebuke azogira umunsi atwemere kandi ndazi n'abazovyumva byose ni kubishira mu maboko y'Imana hama tugakomeza kwizera kuko urabizi ndabakunda ndazi kunkunda kandi igihe gisigaye ndumva ari gito cyane icyo si ikibazo we kora akazi kandi ugakore neza hari umunsi Imana izohindura ubuzima bwacu kandi ndazi tuzoba igitangaza hama tukizera ko ejo ubuzima bwacu bushobora guhinduka bukaba bwiza tukabera akarorero n'abandi ibintu byose bisaba gushiramo icizere rero bandanya akazi naje ndiko ndakora ndaza kwigora ku mugoroba nza gukora ndaza gutora ku kazi yego ngira nje kuri terre moi aussi je t'aime okay. Burya rero hari ibintu ngira ndagutume iyi envelope uyirungikire bamwe ku mashuri y'Igitega y'amashuri tuko turubaka hama iyi nayo uyirungikire hamwe tuko turafurunisa isima Ngozi kwa Simon ego abo hari abantu genda guha ama email muza kuvugana hari dossier ndiko ndakora hano nindayiheza candayikurungikira kuri email yawe hari bindi ushuza kwa anexako biri wawe ucuza kubibona aho bishira genda guha email yiwe mubutse ndaguhana nimero yiwe ya telefone mugabo ntagenda hari abakozi bari bambwiye ushaka kurungika ahandi n'abakozi shaka baje gukorera mu Kirundo ko mu Kirundo hari abakozi birukanye dushaka tubasubiritse cura bagiye wawe mu bakozi babiri waba wizera turatora mu umwe kacenda mu bakera uko nibo bamenyereye yego ugize Imana ukaronka uwo bari umunyakirundo byo bavyiza kuko abahamenyereye sandara sawa akazi keza katwese sheri nari nawukumbuye cyane urazi ko n'akazi kari kananiye Sani wanyase kubera umukobwa nk'uwo yabwo birantangaje cyane gurujya ku mukobwa nk'uwo wari ubuzi iki wanje niho bavuga
ngo amaso akunda ntabona neza kugira uje ku mukobwa nk'uyu wari ubuziki wanje sheri nta musi n'umwe nzigira nishiza kuba nkundana n'umukobwa nkawe nta handi nasanze urukundo runkuye atari iwawe muhoza ndagukunda cyane ejya mpayinka ari no mihimbiri ibasha akariko kazi wajeko ndakura tereke ndakura kwereke watu wangu muhirata ndakura Bede isawa reka wa mukobwa akorera ngaho no musi ntiyaje gukora oya kuva mu gatondo ntaraza kandi hari kamera yo gusaba cyangwa gucerera kugira ngo bafite ikibazo ko tashikana dahejeje akazi okay ariko ndakora gutuma ashaka kumushikane uko bikose uraza kubikora yego nta kibazo urashika kwanda bushikana mubwire tiwumva wikunda ukunda n'ubuzima bwawe uva inyuma ya sana kandi ivyo nkeneye ko abikora bitarenzwe mu ndwi zibiri genda wa mukobwa wari umavuze hakuva mu ahanya ndico cakuzanye ngo nibwo butumuje gutanga nagaye nakazi utuzaniye urumva gaye k'abakobwa buri ndabivuze ubushikana utabishikana mvuze ikiri ku mutima ikizoba ntimuze mu mbazi reka kwituruza ku muhungu atagukunda kuko yarinze kwagahita mu muhoza naho nzimaganyije muhoza nuzomuronka nakare ahubwo uzovundira mu mpimba kandi imbere y'Imana uzogumana icyaha nziza nanje mbona ntaco mbaye ngo ndakwera urukundo kandi azogukunda ku rutugi uri kuragwana muho ubona aho ugiye he kandi muhi ubu twese turakuze ndagushimira ku byo wankoreye n'ubandanya kunkorera ubu twese turakora nta numwe atokwitunga ndakeneye ubuzima bwo kwigenga ndagusezeranije zo kwa muri musaza wanje w'ibihe byose sinkeneye kuba umusclave wa musaza wanje ndikanibwira muho ndakwinginze ntugende muri buno buryo ndagusezeranije ko ntazosubira guhinduka kandi we n'ujya muhungu ndabaretse mube free niba butse ko gukunda nawe ukamukunda ndabyizera naho uri mahindago ibyo biragoye tanda
Muguma hamwe yese ndabereke ndabacesha kwa maguru. Athuman! Athuman! Bana batata mama kungiyasa ngamini. Inkonda gusaveka. Mugizimana ko ugasha. Washa we. Ingo ndoguru. Ugurura. Yishwi. Oya. Aho tuzobaza kucoca kwawe. Ingo no. Nawe nyana udushe kumva nari guhera kubonye. Sami, two tujaye ko ntabonye tuko turaje. Be. Ubuzima baye murabwishimiye. Guhera uyu munsi nifuza ko busezera. Sheri, ufuza ko ndabusezera gute? Guhera uyu munsi je nawe turi umugore n'umugabo. Abandi bose basigaye tuzobamenyesha. Sheri, ndagusaba hagarara tubanze tuvugane mbere ko twandanye tuko turaje. Iki? Ndagusabye hagarara tuvugane mbere ko twandanye tuko turaje. Ndahagarara. Nubona bintu bikwiraba. Muhire sukanya. Musaza wanje arankunda cyane. Sishobora gutandukana nawe muri buno buryo. Mugabo. Nzongora gusa kwikura. Nzongora kubaho nagufise. Oh. Umuduga nagusubiza iwanje. Nabikora kubwawe kukatawa nkunze nawe ntanu uzonkunda nkuko ubikora. Be, ntaco ntazihanganira kuri wewe gushika ubaye wanje ibihe vyose. Ibi navyo ni ibintu bisanzwe kuko mu rukundo nyakuri hategerezwa kubamo ibigeragezo bitugerageza. Gikuru nuko tutocika intege. Ndagukunda cyane. Nubwo hazoca imyaka ingana gute nzokurindira gushika ubaye wanje. Hama musaza wawe genda umwiteho umwubahe. Buke bukazoteba duha uruhusha aturekure tubane. Kandi cenka nzibona mufitiye ukuri ndamutahura. Ni mu wagufitiye kuko ari we wenyine asigaranye. Bisaba ko nawe umwitaho. Sivyo shuri wanje. Imashini ko yarampaye nkunda nkawe. Sinifuza gutandukana nawe. Simoni ikintu cyo gutandukana.
Muho, ni kenshi wibwira ko jewe noba narasaze canke noba ntakomeye neza mu mutwe, kandi ndazi si wewe gusa n'ababanyi benshi niko bavyibaza. Ariko nashaka ndakubwire yuko bijya vyose ubona ngira fise impamvu ndabigira, suko ndakwanka canke suko ntakeneye yuko urongorwa nk'abandi bakobwa, ahubwo sinshaka kuhura n'ingorane nk'iz'abavyeyi bacu bahuye nazo. Muhoza, urabona uracari muto cyane, nubwo wibona ko mengo urakuze, ariko imyaka yawe iracari hasi kandi gose. Sinshaka kuryoherwa canke kukwifuriza kwama uguma usohokana n'abahungu benshi kandi batandukanye. Muhi, aho kahise k'abavyeyi bacu ushaka gusanisha n'ubuzima bwanje ndi muno munsi ni kahise nyabake, kutigeze ubimbwira. Papa, ni kweli ki Monsieur turazana ibigabo mwasanga inzoka mama y'umukuru? Tuziba! Funga umunwa! Ndahejeje. Oya, ntuntadeni. Mugabo kundi ngo ngore wabunye. Asikia kwa cyane kose ntura yari yangoye. Ejo tuzotangura gukina bushasha. Tyo twasa uki. Yenzo kugiyonza. Mani kubera ki wemera kubaho mu buzi? Ndabwemera uko umwana kubera kandi makungira ofisi. Nta ofisi mpungira. Kandi nkabigira mu ntumbero yo kugira ndabacungire ino nzu. Ejo nitwapfa ntimuze mwangara. Wibaze ko uzo kumutsinda misi yose? Misi uzo kumutsinda? Cyane uzi nuko njyana. Nzo kugitongo nanje. Saro ngiyo nanje ndayibona. Nzogiyo. Ibyo bigabo n'ibyagaruka nzabitemagura. Uzobitemagura? Sawa. Bino bari kwicungo. Araba. Urwabisha nabi. Cyangwa iyo bino kwibikira, hano urwabisha nabi. Tabaza ni ngo jewe. Takomeza nyama jewe. Muhira mwananje. Muhira. Ubuzima mbayemo ndabubona. Urabubonye. Ndakwinginze mwana wanje. Uzurinde umushika wawe Muhoza. Uzumurinde abona ubuzima.
ntazaba mwabona ubuzima umwana wanje urabyumva uzumurinde mushikawe ntazaba mwabona ubuzima Mama nupfe mama nupfe mama nupfe mama nupfe mama ivyo natira kuja gushikira naka ko ngomba ibibazo mu byawe famille nsigaranye nawe kumujya ijena ugize ikibazo niyo no bayoca ariko ndaramya muhumbo y'amazi bisimu mukwegana cyane amakenga cyane nta cyizere na gito yenda mufise ko nawe urapfa no kubutesha umwanya nubwo bisika simbe mu buzima bwawe nta munsi torota kugutakaza ku bwanje sinoshobora kubaho nari mu rukundo rwawe ubu nanjye ndabishimiye nka musaza wa Muhoza kandi nk'umuvyeyi wiwe ndabarekuriye n'umutima mwiza kandi cyane muje gutanga ubuzima bwanyu muze mubare neza cyane muze muvyare mugwire mutere imbere Sami niwe muhungu wenyene nagiriye icizere niwe ukwiye mushikanje ndabakunda cyane bwawe nta munsi torota kugutakaza ku bwanje sinoshobora kubaho nari mu rukundo rwawe rwanje kuri
bwanje atazo tuma ngira inunu mu mutima